6 amajana 7 amajana 8 haburamo 4 haruguruwe icese kuri wa 28/0/2025 igikorwa cyo gutanga ibiti bibana n'indimo hamwe n'ibiti vy'ivyamwa. Ico gikorwa kaba cyakozwe n'ihuriro ry'amashirahamwe ya Fracade Burundi, Sezafe na Idehashe likabikorera muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Ikomine isanzwe bangamiwe n'ingaruka z'indagurika ry'ibihe. Joyce Hakizimana yaserukiye urwo runani aramenyesha cyatumye bakorera umugambi muri yo komine n'ubwoko bw'ibiti batanze. Impamvu yatumye tuza kubikorera ngaha muri komine ya Muhuta. Iyi komine ya Muhuta muri vya vyigwa vyo guhiga ibibanza bibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe, ikomine ya Muhuta iza mu burere bwa mbere, iza mu makomine abangamiwe n'ingorane ziva kwihindagurika ry'ibihe. Iyi komine iri mu rutonde rw'ahantu tubwirizwa gushira ingufu nyinshi kugira ngo abene gihugu bava mwa buno burere bashobore guhangana kandi birinde ingorane ziva kwihindagurika ry'ibihe. Ni naho mpamvu rero natwebwe twifadikanije na leta twagiye mu migambi y'igihugu hamwe n'abafasha Burundi dufatikanije na PNID, natwebwe twaciye dutunganya no mugambi tukabona no munsi twaje gutanga bino biti bibana n'indimo hamwe n'ibiti vy'ivyamwa. Ndetse hakaba hariho n'ibindi bikorwa bisigaye tuzogaruka kurangurira ngaha tuzobamenyesha ubukurikira. Uyu mugambi ababene gihugu bo kwimitumba 2 na abene gihugu amajana 2. Ababene gihugu amajana 2 tuzobaha ibiti bibana n'indimo 20,200 n'amajana 689. Hama tubahe amavoka, ya mavoka agezweho, ya mavoka bita ya ruhere agera ku 1000. Tuce tubaha n'ivyamwa bigizwe n'amatunda, bigizwe n'indimu nkuko mustanteri yari yabisabye ko twoshiramwe indimu kuko igitegwa c'indimu kiriko kirahona ngaha kandi gisigaye kizimvye gose. Tuce tubaha n'indimu zishika 2,000. Ivyo nivyo twariko turabaha nkuko mwabibonye ngaha, ni ivyo byari vyatuzanye uyu munsi byatuzindukanye. Mustanteri wa komine Muhuta yasavye abene gihugu bahawe ivyo biti kubibungabunga kugira ngo bizobagirire akamaro. Kubona mwana caguwe kuri uwo umutumba umwe mu mitumba 6 turabasavye ibi biti murumva ko ari byinshi, aho biteye arashobora abantu 100 mwatoye ku mutumba, mwambisiye umutumba harashobora kuba ikintu cyahindutse ku mutumba, sivyo none tubasabe rero ibi biti ni muco mubitwara ngo mubibike imuhira. Ibi biti musabwa kugirane kubitera. Akamaro k'ibiti bibana n'indimo murakazi, nibaza ko atanumwe atakazi. Yamase amababi avuye kuri ibyo biti aramanuka agacaba intabire musi y'ibyo biti bitewe. Ndabizi murabizi ngene muhangayika ngo nabuze uduse wirukanga kwa naka akubwira ngo agafuka ngo agafuka mukagura 1000 bingana, umukuko mukugura ngahe Kirundo 100 daba rero babahaye ibiti bishobora kubana yazirya ndimo, amababi yavyo akorokeye hasi akabamasi. Kandi n'ivyo biti murazi igiti cy'ubu kiguwa amafaranga ngahe, igiti gikuza kiguwa amafaranga ngahe. Hejuru y'ivyo barabahaye ibiti vy'ivyamwa kugira ngo muzobigaburira abana, hanyuma musesakara nabo mugirene mushore. Indimu y'ubu, indimu imwe murabona indimu imwe mwisoko yarigeze gushika ku 2,000. Ibiti icamwa kimwe kirashobora gutuma umuryango wibeshaho. Mugende mubitere neza, mubibungabunge, mubifate neza ku buryo tuzobona ko hari cyahindutse ku mutumba, icyahindutse mu ngo zanyu kuko ibimufashe neza mu myaka 2 byo bateza imbere. Ibi biti bimuronse. Joyce Hakizimana asaba abajejwe intwaro ko himiriza abo barongoye kugira ngo bazobungabunga iyo ngabire bahawe. Asaba kandi n'abasanzwe bakorana na leta mu migambi y'iterambere ko boshigikira uwo mugambi kugira ngo n'abatashikiriwe bazoronke. Tugasaba kandi n'abajejwe intwaro ngaha muri komine ya Muhuta duhereye kuri mustanteri, abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara, abajejwe uburimyi n'ubworozi mu komine, tubasaba yuko badufasha guhimiriza abene gihugu kugira ngo ibi bikorwa babigira ivyabo babifate neza, ntibavyonone, ntihagire ivyo bashobora kugurisha, ntihagire ivyo bafata minenegwe kugira ngo bizobafashe kwiteza imbere. Abandi dusaba tugira ico dusavye n'abasanzwe bafashe imigambi y'iterambere mu gihugu cy'u Burundi, na cyane dufatiye kuri PNID yoyo dusanga turiko turakorana no mugambi. Turasaba PNID yuko no mugambi bivanye n'abene gihugu baba ngaha muri komine ya Muhuta. Dusaba yuko PNID
iyi migambi yobandanya ikomezwa na cyane cyane igashikira bene igihugu benshi. Iyi komine ya Muhuta irimwo abene igihugu benshi bakozwe ko ingaruka mbi zivuye kwindagurika ry'ibintu. Mwomenya ko imbere yuko ivyo biti bitangwa muri komine ya Muhuta mustanteri w'iyo komine ari kumwe n'abene gihugu arongoye bakaba babanje kubiharura kugira ngo barabe ko bikwiye. N'amajana 90 na 96 na zine.